bwaga indirimbo nta n'amavyuzi ibihumbi amajana atatu irakwisi ariko wumvise indirimbo yitwa ngo ibisusu inzoga n'ibebe zifise amamiliyoni ese kuri yo kugerageje kuraba abarundi ivyo bakunda n'ibigenyero none twebwe tubaha ivyo badakunda mutureke twaryohere kuko nimwatuzibirira imiziki eske Netflix mwayizibiye ibintu bijanye na Snapchat na TikTok ivyo muzibiye mu ndirimbo zacu biriyo none tubandanye turi mu muziki muri nonati kweli mutureke dutere imbere urakoze imije kweli ibitaramo bijanye no gukora amareresi iyo tuzikoze tukoze model economique amabanki ntizitahura uko bisaba ubundi bumenyi n'andi specificité ajanye na art ashobora kugira ngo hakenewe ikindi kigo ishyirwa mu buryo na leta nk'uko kayishije yagenze bibaye ngombwa leta nk'uko irondera uburyo hirya no hino igasaba ideni hanze cyane twebwe ubwacu hagati yacu tukazafashamo uburyo wumvise icyiyumviro kirumvikana. Simbizi wasema vumba. Subiramo. Simbizi wasema vumba. Mutwaje na rutwaye amajewe nagomba icyumviro cyane nicunga nagomba guterera n'icyerekeye isoko uno munsi umurimvyi w'umurundi afise ikibazo cy'uko yipasha cyane mu gukora imiziki igurwa hanze kuko ngaha mu iwacu atasoko ryatunganijwe ngaha bavuga ati so indirimbo ndashobora kugurisha uko none twebwe mu gihe natwe dufise nk'uko mwavuze yuko muri budget tutari bata budget abarinzi bafise ari bikava yuko atamwimbu uva ku baro bari imyenda badandaza ku buryo na leta ishobora kwiyumviraho bari mu mugambi wo kudushingira isoko ku buryo abarinzi bari gukora ziriya ndirimbo zigurwa hanze cyane zigazizi usanga zidakurikiza n'umuco gutyo bakipasha ku ndirimbo dushobora kubona isoko ngaha nyene mpagaze ngaha nshaka kuvuga ikibazo kiri pastorero mugabo atari cyane ari igikorwa ca twese c'abenegihugu twese je narakoze uturirimbo tw'abana tuya twa Petera kiri muto nari natukoze kugira abana ntibavuga baririmba Frère Jacques kandi ashaka yuko akaranga n'imico y'Uburundi vyamaho rero kubera ko sinashoboye kuguma ndiha gumasohora izo ndirimbo kandi nta n'uburyo nari mfise bwo gusohora ama-image comme les dessins animés kugira abana batahure neza nka kurya usanga mu mateleviziyo nka isanganiro akunda kwerekana ziriya ndirimbo z'aba Frère Jacques z'abo hanze ugati twebwe natwe tutogira izi ndirimbo z'iwacu abo abantu abigisha batwigishije kera tukiri bato ko biradufasha kumenya akaranga imico by'Uburundi iyo byavuye rero igikorwa si cyo nejeje ni igikorwa n'icya twese abarundi nasaba ubufasha yuko kungene twozironkera ama-image kandi tubandanye dusohora izindi ndirimbo kuko hariho n'izindi ziri mu bitabo abana bigishwa mugabo izava zidatera imbere nk'ibindi bihugu murakoze. This 1 2 everybody, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio, I'm back again. And I got to rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Yes, kuri kamera uri kumwe na Elfage, ni watuma ino image igushikira imeze neza cyane. Ni watuma ino sound igushikira imeze full sana. Yes, nakubwira ati uno mwaka nzokuzanira ibintu byinshi cyane. Lloyd TV tubabwiza ukuri show, uzomenya byinshi, uzokumva byinshi, uzomenya byinshi utaruzi. Yes, uno munsi rero novuga yuko tubirangiye tugiye mu nzego zikomeye cyane. Novuga yuko ni inama ikomeye cyane aho ministre
bakozi ba Royal TV mu byumve neza aho ministre yatumye ko abaririmbyi kugira ngo bayage ibibazo bimwe na bimwe bisanzwe bishikira abaririmbyi ati bamwe barabura amaviza yo kuja hanze gukora amakonseri abandi nabo ati yo bakoze ibiteramo ntibahabwa agaciro nk'abasani abandi nabo ati ntibazwi muri leta yes bakozi ba Royal TV navuga ko ni inama iza kugira ikimariye izina muririmbyi navuga ko abaririmbyi benshi baza gutanga ivyumviro bigiye bitandukanye muraza kumenya ati mbega ibiza gutorerwa inyishu nibi bamwe ngo abedeya ngo ntibitaho tukaba dusanzwe tuzi yuko ariyo ifasha abaririmbyi ati maze imyaka 13 atatifasha abaririmbyi mbega biza gukemuka gute mbega ministre ni kihe kintu nyamukuru cyatumye ahamagara abaririmbyi yese nabwo ati kuri Royal TV uno mwaka tuzokuzanira update news hose tuzogerayo urumva yuko twinjiye ahantu hakomeye cyane cameraman uko tayari nuvuge ko turagere kugira ngo tuze kubereka ivyo ministre aza kuyagana abaririmbyi ivyiyumviro by'abasani ivyiyumviro by'abaririmbyi bacu muraza kuvyumva nyere kuri Royal TV yes cameraman let's go baje kubahwa bakozi mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo umushikiranganji baje kubahwa baririmbyi mwese n'abakora bisa nk'ivyo umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye nagomba rero banze mfate kano kanya banze ndabaramutse uvuga nti tugire amahoro y'Imana tugire amahoro y'Imana ndanezerewe rero uyu munsi kuba turose kano kanya ko kuba dukoraniye hano mbere nkabanza gusaba imbabazi sinarimenyereye incererwa ibiri muri kamere yanje ariko kuko nazindukiye mu yindi nama kandi bitakunda ko sohoka ntarayiheza byatumye rero iyo nama yabaye ndende bica bituma rero uyu mwanya warenze ko bigenda gutya nyene ivyari muri kamere yanje koko mu ntunge rero mu ntunge rwose ariko kandi mu mwanya tuzakumara twizera ko turaza kugerageza kugira ngo dushobore kwitunganya neza kandi tugakoresha neza uyu munsi rero umunsi muzima muri mu ndinganizo y'ibikorwa byo mu bushikiranganji narifujije ko uyu munsi nogira ikiganiro n'abaririmbyi baba baririmba baba abahinyanyura indirimbo bakazandika canke ababikora vyose narifuje yuko twobonana tukayaga nkumva ibyo mubona nkabumviriza ni byiza kuko hariho ikintu canyigishije rwose muri izi ngendo tumaze igihe turiko turakora muri leta narahigiye ibintu bitari bike narize ibitari bike ndabona ko abenegihugu mu vy'ukuri barafise ivyiyumviro vyinshi cane bishobora gutuma
n'ibikorwa twebwe abashikiranganje bikomera bose ibikorwa dusanzwe turiko turakora. Murabona ubushikiranganje bufise ibisata bishika bine. Hariho iki gisata gikurikirana ivyinjira ry'Uburundi muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko. Hariho iki gisata kiraba ivy'urwaruka, igisata kiraba ivy'inkino, n'igisata kiraba ivy'imicokama. Izi ngendo twagize uravye ivyiyumviro vyagiye birava mu bene gihugu, mu vy'ukuri harageze n'ahantu tubona tuti dufatiye kuri bino vyiyumviro birashobora gutuma duhinyanyura cane vyinjiye ingene ubushikiranganje buriko burakora. Vyerekana rero yuko ari ingendo zatugiriye akamaro kanini cane. Maze kubona rero ko muri zo harimwo akanovera twashoboye gukuramo, niho nigiriye inama rero ko ubu ngiye kuraba ingene nohura n'umurwi ukwawo tukaronka akanya ko kuganira. Narahereye ku murwi wa mbere, uwo twarayazi. Uwo mwebwe mu murwi wa kabiri hariho w'abaririmbyi tugira tuyage. None rero nagomba ndabasabe ubwa mbere ho mwisanzure mbere murabaririmbyi nta makoda ari mu bitwe, sivyo gahembwe. Tugire ikiyago c'abavukana. Iryo umuntu afise iryo agona arishikirize. Mugabona cane cane iki kiyago twagombye kukigira kugira ngo ibibazo nyamukuru mwoba mufise mushobore kubidushikiriza. Muri izi ngendo twagize murashobora kuba mutaronse akanya ko gushika aho twari, mugabo uyu munsi akanya rero nakiwanyu nta wundi abavangiye, sivyo gahembwe? Nta wundi abavangiye, akatwakabahaye mugakoreshe rero neza, mugakoreshe neza mu biyago tuza kugira, mugerageze uwufashe ijambo ageme ku ntego, ntimuce kure kugira ngo uwundi aze kuronka nawe akanya ko kuvuga. Tugerageze tubikorereko. Nkaba imbere y'uko rero ndabaha akanya, mu vy'ukuri bwa mbere ho nagomba kubakeza ibikorwa mukora, ibikorwa vy'uburirimbyi, burya n'ibikorwa vyiza cane. Iki gikorwa reka ndayite ko ari n'ingabire muba muriko murakoresha, burya ntifise bose.
ntifise bose kandi Imana irafise ingene yatoranije abantu. Mwebwe rero iyo ni ingabire Imana yabahaye kandi ifise ico iterera mu gihugu. Iyo ngabire rero tukifuza ko mu gihugu cacu c'u Burundi iba ingabire ishikamye ishinze imizi ikora neza. Muragenda murabe ahantu hose hitwa ko hari ibiteramo nta karirimbo kigera kabura, nta karirimbo kigera kabura. Genda mu mazu y'abantu akaririmbo, hari n'umuntu adashobora kuryama akarareba ko atariko karavuga, karya kaziki kamuryamika, akaziki. Muraraba n'iyi migambwe ahantu abanywanyi bumvise akaziki niyo birukira baje. Genda mu mashengero, shaka ubura umuvuga butumwa umeze gute, udafise umurwi w'abaririmba babiryosha bakabigenza neza, abakirisu baraguhunga bakigira. Imanza z'ubugeni, zo gukwa n'ibindi, eka mbere nazirya zitaryoshe, akaziki usanga karimwo mugabo akaziki kajanye n'ivyo bihe. Vyumvikana ko rero mufise ingabire ihambaye cane, ingabire ihambaye. Iyo ngabire mu gihugu ishoboye gushigikirwa igatezwa imbere, abariko barayikora bakayikora neza, nagomba ndababwire ko bigaruka kikabicirato mu gihugu. Nagiye ahantu mu gihugu kimwe, hari muri Serbia, nshitseyo umushikiranganji yanyakiriye niwe yadirimbiye, niwe yadirimbiye, yaratunganije igiteramo, acambwira ati uyu munsi ndifuza ko nza kukuzimana ku mugoroba yazimanye umuziki kandi wari uryoshe, ndakunda umuziki rwose, kumviriza ndawukunda cane, ndawukunda rwose gushika ku rwego ntobabwira. Ikintu ntashoboye kandi ntazopfa nshoboye no kuja muri boîte d'or, ico abavyeyi barakimbujije, n'uwo nizeye yarakimbujije kandi ndamwubaha. Mugabo nagira ndababwire ndakunda akaziki, ndagakunda cane. Rero baririmbye, murafise ikintu kidasanzwe, ico kintu hamwe twogitunganya neza murabona hariho ibintu biherutse muri iyi minsi. Sense yarafashe ingingo, kandi ingingo ihambaye nkoramutima, ingingo izifasha kugira ngo imico n'imigenzo y'igihugu c'u Burundi dushobore kubizigama. Hari indirimbo usanga nyene bigoye, uravye uko abarundi twarezwe, twakuze, twagizene, nukuri hariho indirimbo bisaba yuko tuza
turanyigisha buhoro buhoro sibyo gaye tunyigishe ntituje kure cyane ntituje kure y'imigenzo imico y'igihugu kandi burya mwebwe murafise nk'uruhara runini rwose uruhara runini tukabahamagarira yuko indirimbo nka bene zijya muze murazireka burya amajambo ni menshi mushobora gukoresha kandi mugasanga indirimbo zanyu zirimo akanovera kadasanzwe ariko muri rusange turashima ibikorwa mukora muri rusange turashima ibikorwa mukora kubw'ivyo rero nibaza yuko ikiyago twokibugururira tukabaha akanya kugira ngo namwe ivyo mufise biri ku mutima murishikirize hanyuma natwe muri kino kiyago nyene harya iminwe iryo inyuranye ico tuza kumva biciye muri ico kiyago natwe tubaza kukibashikiriza nkaba rero ndabahaye ikaze Imana ibahezanye nanjye nkaba ntanguye nshima cyane utwigoro twa leta ikirangura kugaruka eka no kubw'imicokama nk'aho tumaze kubona itariki baze kuranguka kandi dushima n'amakungu agashima Masterland ego narifise icyiyumviro nk'uko mwabyumvise muri amagarira ko twokora tukitanga tukabira isekarite ibintu byiza byoshobora kugiganwa no mu bihugu bitandukanye bikaba iryo soko ariko nk'uko tuba twivuga hari ikibazo cy'uburyo usanga budakwiye budakwiye kugira ngo dukore investissement ku rugero ubwo mu karere cyangwa ku isi babikora nasavuga ati rero hariho umugambi muri leta wo kudushyiraho natwe ikigega canke ikigo coba kimeze nka payeje ariko kiri specifique ku micokama kuko nyarugije bavuga yuko payeje canke bije imigambi myiza nange mushiraho irorohereza abikorera gutwara n'abagwiza mwimbu twitwa entrepreneur ariko twegeye amamodeli ekonomike zacu dufise zijyanye na art gutegura ibitaramo bijyanye no gukora amareresi iyo tuzikoze tugakoze modeli ekonomike amabanki ntazitahura kuko bisaba ubundi bumenyi n'andi maspecificité ajyanye na art ashobora ati rero hakenewe ikindi kigo gishyirwaho nk'uburyo na leta nk'uko payici byagenze bibaye ngombwa leta nk'uko irondera uburyo hirya no hino igasaba ideni hanze cyane twebwe ubwacu hagati yacu tukazafashamo uburyo mwumvise icyiyumviro kirumvikana Simbizi wasema vumba subiramo Simbizi wasema vumba mutwaje na twaye amajewe nagomba icyumviro cyane n'icyumviro nagomba guterera n'icyerekeye isoko uno munsi umurinzi w'umurundi afise ikibazo cy'uko yipasha cyane mu gukora imiziki igurwa hanze kuko ngaha mu iwacu atasoko ryatunganije ngaha bavuga ati so indirimbo ndashobora kugurisha uko none natwebwe mu gihe natwe dufise nk'uko mwavuze yuko muri budget tutari bata budget abarinzi bafise ari bikava yuko atamwimbu uva ku bano bari nyene badandaza ku buryo na leta ishobora kutwiyumviraho baba ari umugambi wo kudushingira isoko ku buryo abarinzi bariko gukora ziriya ndirimbo zigurwa hanze cyane zirya usanga zidakurikiza n'umuco gutyo bakipasha ku ndirimbo dushobora kuronka isoko ngaha nyene amakuru duhishije musanze n'umushikiranganji w'akarere turabona mu bindi bihugu birategura ibitaramo bihuza akarere mu ngabo bari by'abarundi ntibigera baserukirwa baba ari umugambi wo kuzamurarondera izo connection z'akarere dusanzwe turimo ka East Africa ku
buryo umuririmbyi avuga ati iyo habaye ikoraniro n'abandi baritwa Uganda abanyarwanda n'abakenya hari igihe bahura mu bintu bya art na culture hoba hariho uwo mugambi uwo hariho kuko natwe abaririmbyi bacu ushobora gutangura gusohoka mu karirimbiro ko baja hanze murakoze mugabe indirimbo nta n'amavyuzi ibihumbi amajana atatu irakwiriye ariko wumvise indirimbo yitwa ngo ibisusu inzoga n'ibebe zifise amamiliyoni ese kuri yo kugerageje kuraba abarundi ivyo bakunda n'ibigenyero none twebwe tubaha ivyo badakunda mutureke twaryohere kuko nimwatuzibirira imiziki eske Netflix mwayizibiye ibintu bijanye na Snapchat na TikTok ivyo muzibiye mu ndirimbo zacu biriyo none tubandanye turi mu muziki muri nonante kweli mutureke dutere imbere urakoze imijogo hamahagaze ngaha nshaka kuvuga ikibazo kiri pastorero mugabo atari cyane ari igikorwa cya twese cy'abenegihugu twese je narakoze uturirimbo tw'abana turiya twa petera kiri muto nayo natukoze kugira abana ntibavuga baririmba frere Jacques kandi ashaka yuko akaranga n'imico y'Uburundi byamaho rero kubera ko sinashoboye kuguma sohora izo ndirimbo kandi nta n'uburyo nari bufise bwo gusohora amaimage comme les dessins animés kugira abana batahure neza nka kurya usanga mu mateleviziyo nka isanganiro akunda kwerekana ziriya ndirimbo z'aba frere Jacques z'abo hanze ugati twebwe natwe tutogira izi ndirimbo z'iwacu abo abantu abigisha batwigishije kera tukiri bato ko biradufasha kumenya akaranga imico by'Uburundi iyo byavuye rero igikorwa si cyone jenyine igikorwa ni cya twese abarundi nasaba ubufasha yuko kungene twozironkera amaimage kandi tubandanya dusohora izindi ndirimbo kuko hariho n'izindi ziri mu bitabo abana bigishwa mugabo zidatera imbere nk'ibindi bihugu murakoze hanyuma rero Pasitare aravuga ko batagira uburyo bwo gukora umuziki kuko bisaba uburyo butari buke umwe hariya niwe yahavuye anavuga ati bisaba umutahe kandi nibyo umuziki urasaba umutahe munini uravye ibikoresho birazimvye rwose ati hari hakenewe rero ikigo nka paeje gishobora gufasha uko paeje iriko irafasha urwaruka hanyuma hakaboneka ikigo gifasha abanyamuziki ahubwo nagira ndababwire ko paeje namwebwe murimo mubifasha namwebwe murimo mwavuze muti hari igihe bikumbira ngorana kumbura ngira ngo nuko baba babona mu buryo bwihuta mudaca muzana ibintu bibonekana mugabo namwebwe murimo mubo paeje ijejwe murimo burya mwagize umugambi mwiza unoboye umeze neza ndizera yuko bo gushigikira umugambi wawe werekanye ukerekana ingene uwo mugambi wifashe yuko ugiye kwinjiza reka hajya ikintu ibi bintu byanyu birazana amafaranga mugabo bisaba ko biba byateguwe neza rero mu by'ukuri leta paeje yayishizeho kugira ngo ifashe urwaruka rwose ariko mu bundi buryo bwihariye nibaza ko gushika muri kano kanya by'ukuri biracagoranye murabona ibihe igihugu kivuyemo nibihe bitoroshe ubu naho rero niho tukiriko tugerageza kuremangana muri bino bihe umuntu turacagerageza nyene guhangana n'ibiba byihuta kuruta ibindi ariko kandi niki nkiyumvira neza yuko ari kimwe mu bishobora kuja mu bindi vyiyumviro mugabo ndabasaba mwiture izi za paeje burya zirashobora kugira ico zibafashije Simbizi aravuga
yagarutse kuri bya bindi nyene by'amasoko, ivyo navyo nibaza yuko nagerageje kubyishura. Boniface ariwe Bface nivyo hariho indirimbo na cane cane kugwaruka wumva umengo nizo ziruvyura rwose, mugabo ingorane duca tugira natwe rero nk'abavyeyi, ingorane duca tugira nk'abavyeyi, duca twiyumvira tuti none ga yemwe izirya turiko turagaburira abana ejo zizobatunga canke zizobica. Uri umuvyeyi umwana umugaburira ikizomutunga kikamuzigama, ntushobora kumugaburira ikintu ubona kiza kumuzanira ingaruka mbi mu nyuma. Yego nivyo mwavuze muti mbego ni hit zihitinga nivyo ziba zigezweho, ariko oya natwe nico gituma turiho kugira ngo hatange umurongo. Hagaragira n'ababwiye igihugu coreka abantu ngo bitwara ko bagomba, nagira ndababwire aha mwese nta n'uwo bagifise ahaje, ngira ngo abantu bose ubonetse ngo bitwara ko bashaka, mbe ntimwumva ko hashushe ga yewe, kubera iki mutambura izo mpuzo ngo mugende muri gusa harashushe, kubera iki mutambura ati reka twigire burya nyene, nuko nyene burya igihugu cose kirafise intumbero kigira kandi gitanga. Burya kandi nagira ndababwire ivyo byose biryoshe siko bitugirira ikimazi. Ibyo byose biryoshe siko bitugirira ikimazi. Kuri Bface ndamwumva wavuga ati niho duhera tuva, wavuga ati niho duhera tuva, mugabo Bface yibonera udufaranga gusa. Mugabo hariho uwundi nawe Bface nka leta yo ikiraba ati none naho Bface tujye duhera tubitsa mu mufuko, none kazoza k'igihugu nako bizogenda gute? Nico bituma rero uca usanga ingingo nka bene izi zifatwa kandi simbi, burya ni na byiza kugira ngo namwebwe hirya y'ejo muzobandanye muronka abantu babumviriza, kuko hari n'ibintu bashobora kumviriza ugahava usanga bitumye banabaho igihe gito cyane, ntibazo kumviriza umwanya muremure. Rero iyo niyo nshingano ya leta, sense nimutahure leta y'u Burundi, nimutahure yuko turabavyeyi dutegerezwa gutunganiriza abana bacu bose. Rero ibindi navyo abari kubikora canke batari kubikora, ivyo no kuvyihanganira mu bifate kujya nyene byagenze. Hanyuma rero Inesi yavuze kuri iki kijanye na tujya turirimbo twakera twogaruka tugafasha. Hariho umuntu yagize indirimbo ijya irimo iyo yaravye ni wewe nyene, sijya ndirimbo ni nziza cyane sa ntizashimiwe. Reka nuko nyene zishimiwe
nuko nyene mugabo by'ukuri iyo ndiko ndatwumviriza jewe mpora numva nezerewe cyane zirashika ku mutima none rero burya wo kwitura abantu hirya no hino ntihobora abagufasha ntihobora abagufasha kuko tujya turirimbo natwo nyene ni twiza none rero jewe niyumvira urazegera umushikiranganji ntibwo buri ciyumviro buguha nibaza yavyumvise umuyobozi mukuru abijejwe ntiho buri ciyumviro uronka kandi kumbure cogira ico kigufashije kubw'ivyo rero nkaba ndabakengurukiye cane ndabashimiye tuyaze neza imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga